Ndabaramutse nangenda bashimira abakozi y'ivyacu TV namwe mwese munesha kurikirana ibiganiro bica kuri TV yanyu uno musi tugeruka ku majambo asa n'ayadasanzwe nace cyane abana bariye bagiye bashikiriza kuvyerekeye ikiringo gishika umwaka wose habaye isenyuka ry'amasezerano hagati ya Empire Avenue hamwe na Trust Nobody bavuga ati akabi ntikigera kibagirwa naho iciza keshi na keshi cibagirwa uno musi rose tubi kuri no mugoroba yashikirije umwe mu majambo adasanzwe ndetse tugiye kuba tuyavuga ko ikintu nakiri yavuze ati umunsi nk'uyu itariki nkeye itwibutsa igerageza ry'umuntu aho yashatse kudusubiza inyuma ndetse asinzikaza umuziki ndundi ku rugero rwihariye uyu yahaye ikibanza umwasi wa Satubi ndetse n'abari babuze aho bamenera bahabwa ijambo bamwe mu bamenyesha makuru bagiye kumushigikira turabana turaramukanya bamwe mu baririmbyi yagiye yononera indoto turabana nabo nyene ariko icitwa Empire Avenue ko yaradukanguriye ukwigenga no kwikorera ubu turigenga mbalize iyo yagiye sinkimubona mbe yoba yarabaye umukizwa Wanda boy asa n'uwari herekezwa ubwo butumwa nawe yanditse ati Satubi sitaki kuongea mengi bro shukrani ya punda na mateke na kupa 1 hour uwe umeisha ondoa ujinga huo uliposti bila hivyo Medi ulayani ni ibintu bikomeye gose uko bisa nibitanguye kuba byibukiriza kahise ndetse ubona yuko ivyo yakaba yabisize kuri page yiwe uyu Wanda boy hello ariko kandi yanditse bumwe mu butumwa budasanzwe kuri page ya Trust Nobody aho yavuze ati Trust Nobody imekupandisha ndege na ndo ilikuwa mara yako ya kwanza kupanda ndege leo hii unaanza matusi na bado haujafika hata katikati ya safari yako no love and Karawaja mwanzo mpaka mwisho pesa zetu Bantu boy imeisha kupiga kikazi hivi unaona sehemu yako nzuri ya kutafuta kikisho yako ni kuchafua jina la mtu ambaye hanaye kuzidi kila kitu hacha tuone mwisho wako wastari wetu wa Burundi noma uyo moja bado ni zero brain ayana majambo akomeye asana yerekeza Satubi yamubwira ati yamurije indege ndetse yakoze ibintu byinshi kuri we anavuga yuko ari zero brain kuvuga yuko afise ubwenge buke ibi ni bimwe bidasanzwe bigiye kugarukana akari kahise nakubira yuko Magic Kingorongoro kuri post yari ya Satubi nawe yatanze commentaire mukamenya yuko Kingorongoro yahoze muri Trust Nobody yagize ati manager wangu hivi ule mkataba wangu unafika wapi kuna kama vipi ni peni na ngoma zangu niachie 2020 alafu nakumbuka siku kama hii na mimi nilikuwa nimefanya ya skendo ya kupotea ayongera agirati Nelson B embu njoo uongee hapa bwana ibi nibindi vyerekana neza na neza yuko bano bahanzi bahoze muri Trust Nobody ya irongowe na Wanda boy hilo bashavuje cyane na nino rebo ataho yabashikije mu gihe bari bazi yuko ino rebo noneho igiye kubashikiza ahandi hantu ibi akaba ari bimwe mu bintu abantu babipfuza muri imvye abayifuza gutangura kuri level ngo ashika ahandi tukibagira nk'uyo Trust nk'uyo Nelson B kumano yarazananye nti muntu no yibaza yuko urugero rwiwe go hagarara ibintu biruko mu gihe Satubi ari mu gukora indirimbo yiwe ari muri label yiwe ndetse na Kingorongoro aza yaragiye muri label yiwe avuga ati nta kuja mu malebo nta kamaro mbonamwo mbega Wanda boy wewe bimeze gute Wanda boy nawe muzi yuko ariko arakora ukwiwe kandi indirimbo ibi ni ibintu umuntu aba yibaza ati kazoza ku muziki ndundi kariko kaja hehe mu gihe ivyaheze mu 2018 mu mpera ibi vyongeye kugaruka mu 2019 mu mpera
aho amajambo yagiye avugwa mumva yuko ari amajambo adasanzwe ndetse umuntu aba yibaza ejo canke hirya y'ejo bizoherera hehe. Twebwe tuba turi ngaha tugira ngo tubahe ibintu bimeze neza, gumana natwe rero ndababwire musangize ino video hamwe mugire na subscribe hamwe na share na comments zanyu tuba tuzikeneye. Ndabashimire, inkuru tugiye kuzoza turabatohoreza. Thank you mugire ibihe